uyu munsi uri hejuru ubushikiranganji turongoye buramutse butumako abamenyesha amakuru kugira ngo tugire ico dushikirije ku myidogo y'abene gihugu kubijanye n'ubusuma bukorwa biciye ku mirongo ya telefone ngendanwa canke ku buhinga bwa Lumicash na Ecocash mu ntumbero yo kumenyesha abene gihugu ivyerekeye ubwo busuma tubabwire aho bokwitura mu gihe bibwe hamwe n'ivy'ubushikiranganji n'izindi nzego zibijejwe bariko barakora kugira ngo ubwo busuma butuzwe. Mu ngendo zagizwe n'abagize leta y'u Burundi mu ntara zo mu gihugu hagati mu ntumbero yo kumviriza ibibazo abene gihugu bafise, ubushikiranganji buheze buvugane nabo vyega mu ntumbero yo gutorera umuti ivyo bibazo. Abene gihugu baragiye barashikiriza ibibazo bitandukanye kubijanye n'ingene amashirahamwe yo gutumatumanako akora na cane ubusuma bugirwa biciye ku materefone canke ku mihora ya Lumicash na Ecocash. Abene gihugu batari bake bakaba baravuze ko bamaze kwibwa, bakanavuga ko iyo bishitse bakibwa abarongoye ayo mashirahamwe yo gutumatumanako badaheza ngo baborohereze kurondera ababivye kugira ngo basubizwe utwabo. Hari rero n'ibirego bitari bike biguma bikurikiranwa muri izo nzego z'umutekano hamwe no mu rwego ARCT. Ubwo busuma rero ahanini buturuka ku kutamenya canke gusamara kw'abakoresha amaterefone canke imihora ikoreshwa mu guhanahana amafaranga cane iyikoreshwa n'abene gihugu benshi nka Lumicash hamwe na Ecocash. Twaragerageje rero gutorokanya uburyo ubwo busuma bukorwa, arico gituma twagomba kubishikiriza abasanzwe bakorera muri ico gisata hamwe n'abakoresha amaterefone ngendanwa kugira ngo babimenye ejo ntibazosubire kwibwa biturutse ku kutamenya canke ugusamara. Ubwa mbere ubwo twatorokanije ubusuma buba kubaja bamwe barungika amahera canke bakabikura amahera biciye muri Lumicash na Ecocash. Ubwa mbere hari igihe umuntu aba agomba kubikura canke kurungika amafaranga hanyuma agasamara igiharuro kabanga ciwe ntagikingire. Muri ico gihe uwo muntu yabonye igiharuro kabanga cawe arashobora guca kwiba agaca kuramwo amafaranga yose barufise aguhenze ku ruyeri ngo ntiza telefone canke ibindi. Ubwa kabiri hari igihe kandi haza umuntu akabwira umuaje wa Lumicash canke wa Ecocash ko yihuta cyane akamusaba ngo amurungikira amafaranga kuri nimero kanaka. Uyo muaja agaca ayarungika atabanje gusaba uwo muntu ngo abanze amurihe ayo mafaranga. Ahejeje kuyarungika uwo muntu agaca atungwa nayo yameze. Ivyo ahanini bikorwa n'abari ku mapikipiki canke mu modoka bagaca bigira wa muaja nawe agasigara yimiza ibamfu. Uyo musuma amaze gutora ayo mafaranga telefone aca yizinya canke carte SIM agata. Ubwa gatatu hari igihe umuntu utanazi aza akakubwira ko yagize ingorane ko telefone yiwe yagize ikibazo agaca kubwira umutize telefone yawe ahamagara umuntu kanaka kugira ngo amurungikire amafaranga yo kwifashisha. Agaca anagusaba nimero yawe ya Lumicash canke ya Ecocash kugira ngo bayamurungikireko. Muri ico gihe uwo muntu yahamagawe
hari igihe aca yarungika kuri iyo nimero aziko ariko atabara mugenzi we canke inshuti. Uyo muntu amaze gutora ayo mafaranga arungitswe biciye kuri telefone y'umuaja aca agenda. Iyo rero mwene kurungika ayo mafaranga amenye ko yibwe, aca agaruka kurondera mwene nimero yarungitswe ko ayo mafaranga nk'uko ari we yoba yamwivye, ugasanga uwatije telefone niwe afashwe kandi wewe ataco yagirizwa. Bwa kane, hari igihe kandi umuntu aza kumuaja akamubarira ko hari umuntu agira murungikira amafaranga ko none yo yacisha ku telefone yiwe mu buryo bwa Lumicash kugira ngo aca yamuha. Muri ico gihe aba yavuganye n'uwundi muntu kugira ngo aca murungikira ubutumwa message kuri iyo nimero nyene ivuga ko ahejeje kuronka amahera angana n'ico gitigiri nyene uwo musuma yamubwiye. Ubwo butumwa bumaze gushika, hari igihe umuaja aca muhereza ya mafaranga aravye gusa ibiri muri iyo message abonye. Uyo muntu agaca yigira wa muaja yaja kuraba mu bubiko bwiwe agasanga nta mafaranga yaje, kumbe yibwe. Ubwa gatanu, hari abandi biyitirira abakuru canke indongozi zikomeye mu gihugu, ndetse ugasanga barafashe n'ifoto y'umuntu akaba ariyo bakoresha nk'ikimenyetso cabo cyo twita kuri bagashira kuri foto do profile yabo. Abo nabo uko bakora bandikira umuntu canke bagahamagara umuntu bakamwidondorako bakoresheje izina rya wa muntu umutegetsi, bagasaba service yo bomufasha yihuta canke ko bagomba gutanga akazi canke ibindi bintu bashobora kumwemerera ngo inzego ziriko zigatanga ibinabiriba nabiriya. N'igihe bemeye akazi baca babwira uyo batelefonye ngo arungike kuri imitere kuri Lumicash canke Ecocash amahera yo kuriha ibikenewe. Nk'iyo yarakazi bashobora gusaba amahera yo kugura uniforme, kuguruza konte muri bank canke ibindi, amahera akaba aribwe. Iyo naho ari nk'uwo babariye ko bamuronderera nka visa canke barungika abana hanze n'ibindi, bamubwira ari hayo mahera ya visa canke n'ibindi, ubwo busuma burakogwa kandi ni bwinshi cyane. Bwa gatandatu, hari n'ubundi busuma twovuga ko bweze muri iyi minsi, aho hari abantu batelefona biyita ngo nabakozi bo muri Limitel canke Econet canke Onatel, bavuga ko bariko basubiramwo gutunganya ivyerekeye ico gisata nko kwandika neza amanimero yabo ariko amakarata ndangamuntu yabo n'ibindi, ugasanga bariko bagomba kwabura ibiranga umunywanyi gushika no ku giharuro kabanga ciwe canke ariyo code PIN, OTP code double n'ibindi. Ubwindwi, hari n'ivyo kugurira carte SIM uyundi muntu ikakwandikako ariko ugaca uyimuha akayikoresha, canke ugutizanya amaterefone bigatuma ikoreshejwe mu busuma ari wewe ufatwa. Ubwo munani, hari rero n'abandi bakoresha amaterefone atara yabo mu guhenda abantu canke bakaba bafise amaterefone menshi, iyo bakoresheje mu kwiba bagaca bayizimya bakayibika ikamara igihe kitari gito itari kirakora gutyo, canke bakayita ntibaheze ngo bamutore iyo umuntu yitwaye ngo bamufashe kurondera aronke ivyo yibwe.